kazohirahira mugashikana imyaka 45 atatu utariha utarikorera twa uzumenye futi kwa heri naco zovuyemo. Okay. No. Est-ce que moi non ça? Le caméraman, c'est possible? Est-ce que c'est possible? Si vous ne voyez pas ça, vous verrez ça sur YouTube ou sur Facebook. Non, c'est comme les étoiles. Kino gihe teknoloji canke ubuhinga bwa none bugeze kure, buri ku murindi udasanzwe. Nivyo hariho benshi bataratahura ubushobozi bwa internet. Hariho abazi yuko internet igarukira ku gukoresha WhatsApp, Facebook, na Instagram no kwandika email gusa. Oya, internet cyangwa ubushobozi bwa internet buragutse cyane. Nagomvye kugira ngo ndabereke ubushobozi bwa internet, nakoresheje akarorero ka Kanguka. Mvuze Kanguka muca mwumva Chris Ndikumana. Ibi vyose rero mubona iri shengero ryose riba riri ngaha mu gikorane, nivyo abari Imana yabikoze, ariko kugira ngo abantu bose begerane bave iyo bari bashike ngaha, birakogwa na internet. Muri Kanguka bafise application yitwa Kanguka, barafise na website ushobora kubatorako. Raba rero ukuntu bashobora gukoresha iyo application canke iyo website. Iyo website ikabafasha kwegeranya abantu bari mu mihingo itandukanye y'isi bagahurira hamwe. Voilà ubushobozi bwa internet. Mu mwaka wa 2008 Barack Obama yari yamamaje kugira ngo ashobore gutwara leta zunze ubumwe za Amerika. Barack Obama muri Amerika yarazwi aho yaba gusa muri leta ya Chicago. Voilà. Hanyuma yategerezwa kwiyumvira ukundi kuntu nabo mu yandi mareta bamumenya. Baciye bakora application, donc baciye bakora website yitwa my.barackobama.com. Iyo application yamufashije kumenyekana gushika aho yaja muri leta kanaka agiye kwiyamamazamwo agasanga abantu bakinje. Ico gihe murazi yuko yaciye atahukana intsinzi idasanzwe. Ivyo byatangaje abantu benshi kubona umuntu w'umwirabure nka Obama atarazwi ashobora kuba umuperezida wa Etats-Unis. Voilà, nariko nderekana ubushobozi bwa internet. Hariho abantu batari bwatahure ubushobozi internet ifise. No kuvuga ngo mu mahinguriro akomeye ntibashobora gukora badafise internet. Mu bitaro bikomeye ntibashobora gukora badafise internet. Aba influencer bakomeye ubu internet niyo bikorako. Iyi website Obama yamufashije abamufasha mu vy'uburyo, nukuvuga ngo abo bita ba mobilized supporters, nukuvuga ngo abamushigikira mu vy'uburyo. Voilà. Yamufashije kugira fundraising. Bivugwa yuko muduhera duke abanyagihugu bato bagenda baratanga, utanze $10, utanze 20, utanze 50. Ivyo abanyagihugu babikora kugira ngo bamushigikire kubera bashima imigambi yiwe. Voilà. Mwibuke ko yari afise icivugo kivuga ngo change we need, nabo bagaca bishura bati yes we can. Mu Kirundi reka tuvuge duti, yavuga ati dukeneye impinduka, abandi nabo bati ego cane niyo dukeneye irashoboka. Muri utwo duhera nyene two kumushigikira bivugwa yuko habonetse imiliyoni $500 z'amadolari. Voilà, ayo mahera yabonetse biciye online, biciye kuri internet. Nariko ndabereka yuko internet ishobora kugufasha gushika ku ndoto zawe. Hajya ushigikiwe n'abanyagihugu ntacu utoshikako. Bo ako karagaciyemwo nariko ndabereka ubushobozi bwa internet kino gihe. Natwe tumaze kubona ibibazo dufise bitandukanye, tukabona ingene abarundi bashwiragiye bari aha na hariya. Nivyo kwegeraniriza abantu mu magroupe ya WhatsApp birafasha ko abantu begerana, birafasha ko abantu
baja hamwe, ariko navyo usanga bitarimwo umutekano, usanga bitarimwo sekirite, abo muba muri kumwe ntubabona, nta mazina yabo ubona, nta mwidondoro wabo ubona, ziba ari ingorane. Hariho n'abaza bambaye uruhu rw'intama, nabo aramabingira, ugasanga babunze ngaho, bagomba uwo barotsa gusa, bagomba kuraba ico nakavuga, hanyuma bace bamucaye inibogise, bamutera ubwoba n'ibindi n'ubundi bugito bwinshi. Abasuma baba bari ngaho. Muri chaîne ya WhatsApp nta muntu ashobora kwandika na video ntushiramwo iyingana uko ugomba, voilà, barakurimita, usanga bigoye. Niho guca rero tuguma tugerageza ukuntu twokora application y'ishure ry'abarundi bose, canke website y'ishure ry'abarundi bose, web application. Kuva mu kwezi kwa gatandatu tuguma tugerageza, vyanka, ariko Imana yarayibikoze birakunda. Ubu dufise website yitwa Tugaruze Umunezero. Tuvuze ngo Tugaruze Umunezero, muca mwumva ibikurikira. Hategerezwa kubaho ijambo rigufi mugabo abantu babanzi ibikurikira. Murazi rero yuko turi mu mihingo itandukanye y'isi. Murazi yuko abarundi bashwiragiye. Iyi website rero, iyi application twifuza yuko vy'ukuri yegeranya abarundi. Abarundi bagiye mu mihingo itandukanye, ikabegeranya, ikabashira hamwe. Twifuza yuko iyi application ijamwo abantu bafise intumbero imwe, abantu bafashe urugendo rumwe, abantu vy'ukuri bari mu ruhande rw'ukuri, abantu bari mu ruhande rw'ubutungane, abantu bifuza yuko igihugu c'u Burundi gikira, abantu vy'ukuri banyotewe amahoro. Kuko twagiye dusanga muri ayo ma groupe ya WhatsApp usanga harimwo abantu benshi batagira aho bahagaze, nukuvuga ngo abantu benshi bigira ngaho gusa, ntumenye icarimwo, voilà, ntumenye ko ari ku ruhande rw'ikibi, ntumenye ko ari ku ruhande rw'iciza, oya, bantirumve ko gasanga ni benshi. Iyi application ije kudufasha kwegeranya abantu bimvuga kuri, abarundi b'indyamunyu batavugira mu vumbi kumuvumba. Ushaka guhonya igihugu ntuze ugende ngo ufate imipanga, ufate inkoho ugire ati ushaka ko igihugu gihona, abantu bahona, intama zihona, bimu bumenyi, bazoba imbunuza w'imihimbiri, abantu bazoza mu kubakwega bakwega izuru bajana iyo bashaka. Ati ushaka ko igihugu gitera imbere, ushaka ko isi itera imbere, ushaka ko abantu bamererwa neza, ubaha ubumenyi bo nyene bakamenya gutandukana icatsi n'ururo. Nivyo Yezu yagiriye abigishwa biwe, indyamunyu. Ba Petero batari barize, Yezu amaze kuzuka, kuko yari yarabigishije, barajina imbere y'inama nkenguza amateka na nshinga amateka, bakavuga ijambo rimwe bagira bati mbega abo bantu ubwo bumenyi babukuye hehe? Ati nta handi atari kwa Yezu, nta handi atari kwa Yezu. Igihugu kitagira incabwenge kiba kigowe. Voilà, rero tuba dukeneye yuko abantu baja muri iyo application baba ari abantu vy'ukuri b'indyamunyu, abantu batahuye inyigisho, abantu babona bafise impuhwe z'igihugu cacu, abantu bipfuza, abantu bafise indoto yo kubona igihugu cacu cabaye igihugu c'amata n'ubuki. Twebwe nta na rimwe twigisha abantu intambara, ivyo murazi yuko tuvyiyamiriza, ariko turavuga duti ibiganiro niwo muti w'ingorane dufise, niwo muti w'ibibazo biduhanamiye. Aba bantu bazoja muri application bategerezwa kuba ari abantu bumva bonezerwa no kubona habaye ibiganiro bihuza abarundi bose, bikoze kugira ngo dukureho uburyarya, kuko
abarundi twasanze ari indyarya, arashobora kwereka yuko ababajwe n'ibiriko biraba, ababajwe vwara n'ibi na biriya, kandi vy'ukuri atababaye. Wamubwira uti tugira uku, ugasanga yahindutse bwa ruvuruvu. Oya, aba twifuza yuko ari abantu vy'ukuri bazoba ari abantu bagomba amahoro, bifuza amahoro, bifuza ko igihugu c'u Burundi kibamwo abantu bose, abarundi bose, kandi batekanye, bateye imbere. Voilà. Mana yanje, uburyarya twebwe abarundi bwaratwuzuye, buratuboha, burasubira buratuboha. Oya, ubu rero nibaza yuko vy'ukuri vyohagarara. Muri iyi application hari ivyo wuzuza, hari utubazo dukeya wishura kugira ngo bitwereke yuko uri seriye ivyo uri kuragira, canke kugira ngo bitwereke yuko ugiye mu vyo ubona, mu vyo utahura. Voilà. Iyi application igiye kudufasha kuja hamwe, kugira urunani. Ikintu na kimwe kibaho tuzoshikako tutari mu bumwe, tudakundana, tutumvikana, ivyo ntibishoboka. Ibi tubikura mu ijambo ry'Imana riri mu Bikorinto ba mbere igice ca mbere ku murongo w'10. Haravuga ngo, ariko ndabinginga bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwese mube imvuga rimwe, kandi n'ibice ntibiremwe muri mwebwe, ariko mutunganye rwose hamwe, muhuze umutima n'inama. Iri jambo risigura ubumwe. Twebwe abarundi twifuza ko igihugu cacu gikira, dutegerezwa kugira urunani rudasanzwe, urunani ruhagaze ku kuri, kandi ukuri narababwiye yuko ari kumwe konyene. Kabiri, bozoba turi kumwe mu rugendo, bafise amashene ya YouTube, bizobafasha kugira promotion. Voilà, tuzogira promotion y'amashene ya YouTube akiri mato mato kugira ngo aronke abasubscribers basabwa. Abahaye akarorero ni mu gihe abantu 100 canke abantu 50 bakoraniye hamwe, wewe ukeneye abasubscribers 1000, gushirako akalinki tukavuga duti uyu muntu bagabo muteze imbere, mushirire ko udusubscribers n'utujeme. Voilà, kugira ngo visibility yiwe duge. Voilà. Ico none kizoba kigoye, nivyo babigoye namba. Ubwa gatatu, iyi website tugaruze umunezero izodufasha canke izofasha abantu gushikiriza ikintu, ivyiyumviro. Voilà. Hariho ico twita forum room, aho naho abantu baganirira, bagashikiriza ivyiyumviro vyabo, naka akishura kuco nakavuze. Ikiryoshe ngaha nuko ushobora no guhindura izina ryawe. Voilà. Ukaja muri iyo forum witwa Ntambwe par exemple, witwa Mupira, Muduga. Voilà. Aya canke Kiduga. Hafi y'iwacu hariho umutama yitwa Kiduga canke Kiduga. Akamurumva yuko ariko kabuze muri WhatsApp channel canke chaîne ya WhatsApp. Abantu ntibaronka aho baganirira, mugabo muri website abantu barashobora kuganira, bagashikiriza ivyiyumviro, umwe wese akavuga uko yumva ibintu. Mugabo ngaha twese tuba dusangiye intumbero imwe. Naco muri iyi website nta ubona uwundi. Voilà, nta muntu ashobora kwandikira uwundi inbox. Oya, mugabo twebwe dukeneye kubandikira ubutumwa, turashobora kugira duti tugomba twandikire abanywanyi ba website bose email. Iyo email ikaba automatique. Hari umuntu yavuze ngo mu Burundi ngo kera hariho abagabo bijunja n'ijambo, ngo mugabo ubu hasigaye hariho abagabo bijunja gusa. Ati amahera barayafise ntaco badafise, mugabo ijambo ntaryo bagira. Ubu hasigaye baniryo. Ati hasigaye hariho benshi bampemuke ndamuke.
bamwe bagira bati igihugu nikigombe gitabagare, sikizima nifitiye ivyo ndiko ndafungura, sikizima nifitiye inzu, sikizima mfise umuduga mwiza. Abo ngo nibo basigaye bariho. Mu vy'ukuri iyi application ije kwerekana ivyizigiro dufise. Twe turacafise ivyizigiro yuko abagabo bijunja n'ijambo bakiriho naho bari kurushi. Abo rero nibo twifuza yuko baja muri iyi application bagahagarara hamwe, bagashira ingufu hamwe, kwa kuri muri bo kugatsinda. Kera umugabo nyamugabo ashitse ahantu bariko barashwana, ahantu hari kutumvikana, ahantu bariko baragwana, yarabanguranya. Yaravuga ati bangwe ahari abagabo ntihagwibara. Agacaja hagati akabanguranya, ibara ntiryagwa abona. Ubu rero umuntu yo kwibaza yabo bagabo bapotereye akahabura, kuko ibintu biriko biratuyangarana. Twitegereza Uburundi bugenda buranyika buke twitegereza turaba. Twizeye yuko iyi application igiye kujamwo ababanguranya, abafise uwo mutima wo kubanguranya. Bamwe bavuga bati ahari abagabo ntihagwibara. Oya, sigaho ibintu bibandanye uko. Oya, reka turabe ingene bikemuka. Voilà. Aba rero bafise umutima nk'uyu babita abaharanira amahoro. Bibiliya ibita ababanguranya. Ibi ndiko ndababwira ni jambo ry'Imana wampaye inka. Muri Matayo igice ca 5 ku murongo w'9 haravuga ngo hahirwa ababanguranya, kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Twifuza rero yuko abantu bazokwiyandikisha muri iyi application ari abantu bazoba banyuzwe n'iri jambo ry'Imana. Narababwiye nti uyu mwaka w'2025 ku Barundi ni umwaka wo gufata risk. Gufata risk gute? Abarundi turanga gufata risk yo kuja mu ruhande rw'ukuri. Voilà. Nituje no mu ruhande rw'ikibi tukagomba kuguma hagati na hagati, tukagomba kubutuzu yazi. Oya, ubu reka umwaka wo gufata risk. Reka kino gihe kibi igihe cyo gufata risk. Tuje mu ruhande rw'ukuri, vyuma vyume, mugabo igihugu cacu gikire. Nitwaba turi mu kuri, nitwaba duhagaze mu kuri, nitwaba duhagaze mw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryo riturongora. Aya majambo ndiko ndabasomera, tugaca bugufi akaturongora, ntaco tutazokora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa vyose na Kristo aduha inkomezi. Ngo bamenye Imana yabo bazokora ivy'ubuhizi. None ivyo vy'ubuhizi mwibaza ko ari ivyahe? Si ibinyene? Voilà, turi kumwe hari ico tutokora. Ndizeye yuko abashobora gutahura ibi ndiko ndavuga aribo azoba ari generation nshasha. Abantu baza barabaye paralize, barasisiye, baza bararuhishijwe n'amacakubiri, baza bararuhishijwe nibi canke biriya. Voilà, murazi ivyo twahitiyemwo canke ivyo twahitiyemwo. Abo rero nkibi vyohako kugorana yuko bashobora kubitahura. Bagira bati ivyo nibikino, ayo n'amanyanga. Voilà, ivyo ntaco vyodufasha. Iyi application rero nakayungiro kazoyungurura urunganwe rushasha n'urunganwe rwa kera rumwe umukuru w'igihugu agoma avuga. Mwagiye muri CNDD-FDD mufise slogan ahindani mutavugira hejuru, slogan yitwa ngo vaho ndahaje. Point. Ngire bijya wahurugira. Wahururira igihugu nanje ngigihugu. Mubifisa ahindani mu mutima ntimubivuga. Kuko ndabaraba mu ngiro. Ntimuvuga ngo vaho mpindura igihugu abarundi bose batungi batunganirwa. Vaho ndahaje. Ote $3 pour que je me mette. Abagumye banga benshi muri mwe bw'indongozi biri ngahi wanyu mu mitima ntimubishira hejuru. Mwigire ntama muri amabingira. Ibi bintu none mwumva twobigumamwo gushika ryari ga wampaye inka kw'igihugu kiriko kiradupfana tubona. Ubu rero abajene abakiri bato yo babwirizwa kugikiza. Ndabwije ukuri tutaremwe urubyaro rushasha, uru rubyaro rwacu futi gwarafuga. None ubu rukiza dusubire tugwiyumvire, dusubire tugwitege
ku bantu bapfuye babaye futi. Ubu n'umukuru w'igihugu ivyizigiro vyiwe bisigaye biri mu bakiri bato. Narasubiye inyuma neza ndaraba nsanga tumeze nk'ivyihebe, nico gituma turabiyorobetsi turi njyajya. Iyi application ikintu cyo kudufasha ije gukuraho ubwo buryarya nibwo buriko buratuma igihugu cacu gitembagara kinyika tukibona. Ubwo buryarya rero ntiburi mu bari muri leta gusa, baba abari muri leta baba bari hanze y'igihugu nabo nyene bafise uburyarya. Turizera rero yuko iyi application izoba kayungiro kayungurura abantu hakajamwo abantu atari ndyarya, kuko ndabaraba mu ngiro. Nivy'ukuri turakeneye urunganwe rushasha, amaraso mashasha ahangana n'ibibazo bihanze Uburundi, urunganwe rwitwararitse gutora umuti w'ibibazo bihanze Uburundi. Ico rero nico iyi application ije gukora. Je igituma nkunda gwaruka mwebwe nuko ivyo vyiyumviro yego ndazi ko ari abavyeyi babi n'ubagoma bigisha bibi mu masalo. Bariho nubago bavuga ngo bariya ni babi, ngo mwana ngo bajya ntuzu barabe ni babi nagenda babwire mukabumviriza bashaka kubatera ingwara bari bagwaye. Voilà, ibi nivyo. Hariho abantu bamunzwe n'ikintu citwa amacakubiri, ugasanga mbere bariko bakuza abana babo, bariko barera abana babo, babashiramwo vya bindi, no kuvuga ngo bariko babandukiza ya ngwara bari bagwaye batarakira. Rero muri application umuntu azi yuko agwaye ingwara y'amacakubiri, yaba amacakubiri y'amazuru canke amacakubiri y'intara canke amacakubiri y'amadini, uyo azobanze ivyo bintu avyihane. Aba batama barabahenda bo buca bapfa, mwe nimwe muzosigarana ubu Burundi. Bashaka kubaraga inzigo bafitaniye, ugwanko bafitaniye, namwe muze murugire kandi ari mwebwe mwobaye muri ubu Burundi. Iri jambo ndizera ko ryumvikana. Ubu abajene nibo bariko barateseka, abatama barironkeye inoti. Aha rero ndavuga nti harageze yuko abajene bahumuka amaso, abari bahumirije bakabona. Nibo bagira muri za brakus, za modokari zizimvye zimwe zigugwe amadolari 600. Abajene nabo bariko barasama isazi. Nico gituma iyo uzi yuko ukiri muto utarashikana kuri ya myaka 48 nababwira, ihatire igihugu cyawe kukigira igihugu kizima, igihugu paradi ni wanyu, ihatire kugikora neza. Nta kindi kintu dushiriyeho iyi application, tugomba guhagarara muri rya jambo Baden Powell yavuga ngo gerageza uhindure iyisi ibe nziza gusumba uko wayisanze. Ntivyumvikana ukuntu twovuka igihugu c'u Burundi carazahawe tukarinda tuba batama igihugu c'u Burundi carageseye. Ivyo bintu ntibibaho. Uruhara rwacu ruzoba rwabaye ugwahe, tuzoba dusa n'abatigeze babaho, tuzoba twakoze nka babandi twasangaho bamwe bakuru bacu, bamwe bononekara umukuru w'igihugu yariko aravuga. Aha rero mwumviriza aka kantu, tutabaye magabo natwe ntitugenda tutabaye futi. Umviriza iri jambo, nizeye ko n'umunsi hatabura abajene na bakeya bahumuka amaso. Hazohirahira mugashikana imyaka 45 atacu utarikorera twa uzumenye futi kwa heri naco zomvuyemo. Ibitaba bifise imyaka 50 byose bazoraba igoma rugusaba gusa. Umaze kurenza imyaka 45 utarikorera ngo wihe, umenye ko uzopfa usaba vyandike, uzi ko atarakweza imyaka 45 wayikwije amenye ko babayeho mu gusaba gusa. Ubu rero abantu b'Imana nuko bimeze, abantu bariko baregereza iyi myaka 45 ni benshi. Ibintu murabona ingene bimeze, mwe n'aba bantu nibo bariko baromoka bava mu Burundi bahunga. Iyo bahungiye bakagesera bakabura ingene babaho, ugasanga umuntu ubuzima bwaracanganye. Nico gituma ndiko ndababwira nti aha tutabaye magabo turagenda basha firiri. Raba namwe ibi biharuro vy'abantu bakurikirana ivyigwa bica mu ishure ry'abarundi bose.
bari hagati abazi imbere y'abandi n'abari hagati y'imyaka 25 n'imyaka 34. Abo ni bice 39 n'ibice 4 kwijana. Abakurikira n'abari hagati y'imyaka 35 n'imyaka 44. Aba murumva yuko ari abantu bagomba badepase wa murongo, bagomba bashikire ya myaka 45. Wewe sinzi ahantu uri, sinzi ahantu uhagaze, wewe sinzi intervale y'imyaka urimwo, mugabo je ndiko ndavuga abantu bakurikirana ivyigwa vy'ishure cane ngaha mu ishure ry'abarundi bose. Tuza tugeze muri danje, mana yanje. Aba ni bice 28 n'uduce 4 kwijana. Abakurikira no kuvuga ba gatatu nabari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 24. Aba bari ku bice 12 n'uduce 5 kwijana. Abandi bakurikira no kuvuga ngo aba kane nabari hagati y'imyaka 45 n'imyaka 54. Aba hariho abari kuri tanjante bari ku murongo nyene bafise imyaka 45 n'abandi bamaze kuyirengana, no kuvuga ngo abandi bamaze kubona bati bash iyi myaka yose aba ntaco twimariye, raba ingene tumeze, raba ubuzima turimo. Voilà, murumva? Aha rero je ndakaravye, aha ndashize amaboko hejuru. Utumva ubutumwa nta kundi azoba ari bariyobegwa. Iyo umuntu yihevye nta kundi n'abandi baramuheba. Twifuza ko abantu baja muri iyi application ari abantu bari seriye, ari abantu batahura yuko umwanya n'umwanya bashobora kuba futi, umwanya n'umwanya bashobora gukwiza imyaka 45 ataco barigeza ko babaye futi basegerereza. Oya, Imana ibiturinde nitwirirwe turashika muri ibi bintu. Ndabasavye, ndabinginze, Imana iduhezagire, Imana iturinde aya magogo. Rero nitwirirwe turagwa mu ico kinogo kandi tukibona. Ico rero nico iyi application iziriye. Abantu bose babona yuko umwanya n'umwanya dushobora kurengana wa murongo tukagwa muri ya myaka 45 ataco turimarira. Voilà, twese rero twifuza kuja kwishene, duhagarare mu kuri, duhagararire uburenganzira bwacu, duharanire uburenganzira bwacu, duharanire ukubaho neza, duharanire ubuzima bwiza, duhindure Uburundi bube bwiza gusumba uko twabusanze. Tuzove kuri ino si natwe dushimira Imana tuvuga duti hari ico twakoze, hari ico twahinduye, ibintu byose birobe biduparanganire ko tubona. Nimwumva none ko turabiyahuzika yemwe, nimwumva yuko imyaka 45 idushikane, nimwumva ko tuba twiyahuye twebwe nyene. Twifuza ko hazogomba hakajamwe umwe mugabo atahura ivyarimwo, atahura iyo ariko araja, atahura ico yifuza gushikako. Ivyo birakwiye. Sozera, reka ndababwire ijambo ry'Imana iyi application ya Tugaruze umunezero yubakiyeko. Urabona ikimenyetso cy'iyi application n'abantu banezerewe, n'abantu bariko baratwenga. Reka rero twumve ijambo ry'Imana rivuga. Turi muri Zaburi igice c'26 guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo hamwe Uhoraho yagarukana abisiyoni bari barambukanywe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. Ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenga twenga, n'indimi zacu zari zuzuyemwo indirimbo. Ico gihe mu mahanga bavuga batuhoraho yabakoreye ibikomeye. Ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Voilà, tugaruze umunezero w'amaye inka. N'uyu munezero nyene tugomba gushikako. Iyi application ije kugira ngo ifashe mu ntumbero yo gushika kuri uwo munezero. Twifuza kubona bacu bahunze bagaruka bahunguka. Twifuza kubona Abarundi
bahoberana buzuye ibitwengatwenge. Bamwe bamaze imyaka n'imyaka barahunze barashwiragiye bagarutse kubaka igihugu c'amata n'ubuki. Twifuza kubona abarundi bariko baratwengatwenga bari hamwe bicaranye bariko baravugana ibibazo bihanze Uburundi, bariko barabitorera umuti. Abatumvikana bari hamwe bariko baratwenga, voilà, bariko barafata ingingo bavuga bati ibi vyaratugoye ntibigasubire kutugora, biherere ngaha. Ubu tubaye bashasha, twubaka igihugu cacu kiba igihugu c'amata n'ubuki. Uyu munezero niwe twipfuza, ihangiro niryo twipfuza gushikako. Uzogwanya ibi bintu azoba ariko aragwanya iri jambo ry'Imana duhagazemwo, ntazoba ariko agwanya twebwe, azoba ariko agwanya Imana yashizeho iri jambo kugira ngo rizofashe mu gihe nk'iki. Ugomba kuba intambamyi y'ibi bintu wese naba aritegura ahagarare. Imana izomubaza iti ni wewe gashahu uriko uragwanya aba bantu bariko baharanira gushika ku munezero jewe nyene uhoraho niyandikiye muri Bibiliya? Voilà, arafise ico azoca yishura. Ndizera ko ata muntu buntu ashobora guhagarika ibi bintu. Ugerageza aragerageza, ariko ndazi yuko atavyo azoshobora. Nyuma mu gusozera iki gikorwa nimugishigikire bantu b'Imana. Iki ni gikorwa c'Imana, gishigikire. Gukoresha iyi application vyadutwaye amahera menshi. Mboneyeho akaryo kugushimira abantu bashoboye guterera uburyo bwabo. Ndazi bari mu butame ariko bagashobora guterera maze iyi application ikaboneka. Twarabivuze, abenshi babifashe minenegwe, babifata nk'uko ataco bimaze. Iyi application yaterewe n'abantu bakeya cane, niko vyama bimeze. Hariho abama babona akamaro k'ikintu kiza cabayeho, ba yuko n'ubu tugikeneye uburyo, keneye kuza turongeramwo ibindi bintu biba bikenewe. Kandi murazi yuko n'amadone aja muri application canke muri website utegerezwa kuyabikisha ku bandi bantu kugira ngo bayakubikire. Voilà, ivyo navyo n'amahera. Bantu b'Imana, ibikorwa vyose bisaba amahera. Amahera n'ibimari vya vyose. Hariho abantu rero baca biyumvira ngo urumva bona basuma ngo bagomba kutwiba amahera yacu. Okay, ababibona uko nakazi kabo n'uburenganzira bwabo, ariko ndizeye yuko hariho n'abandi babona iyo turiko turaca, hariho n'abandi babona ibikorwa turiko turakora. Iyi application ni y'umurundi wese yifuza kugaruza umunezero satani yatunyaze. Voilà, iyi ni ya twese. Ni naco gituma tuvuga duti bantu b'Imana, terera ibikorwa n'ibikorwa vy'Imana. Hariyo abatabona yuko ari ibikorwa vy'Imana, bo n'uburenganzira bwabo. Ariko none wewe tuguma tuvuga duteye imigambi niyi ibikorwa bigezweho nibi tuzorinde tugaruza umunezero ata kintu na kimwe kingana uku utereye. Ebagabo cyangwa uzovuga ngo je nari ku mavi. Hariho umwanya wo gusenga, hariho n'umwanya wo gukora. Mu gusozera, kugira ngo mumenye gukoresha iyi application, tuzobaha link, tuzobereka ingene umuntu ashobora kwiyaregistra, ingene ashobora kwiyandika, n'ingene ashobora kuyikoresha ayishitsemwo, hanyuma ibintu byose bigende neza. Umukama Imana nabampezagirire, ahasigaye reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Iyi application ni yuwo muntu wese yama yiyumvira ikibazo ati mbega basha ibi bintu tubayemwo bizotora umuti gute, bizorangira gute? Voilà, uyo muntu yiyumvira ico kibazo afise ikibanza muri iyi application.